Mama najua hiyo chai. Unaiona kaka? Sanzi wanje kandi urabona yuko dawo byose ndabikesha mwebwe kandi turacyakenera turacyakora ibintu byo novuga abantu bakore cyane kugira bashike muri ntambwe kandi zirenze izindi nuko bifuza abandi neza niyo kuza gusa yambere wifurize gusa ubundi mugenzi wawe gutera imbere nawe uzotera imbere wifurize kandi ukore cyane ibindi bintu narakora cyane narahangayitse cyane so ibi byose rero na mama wanje aratangaye cyane kuko biri mu ndoto zanjye namubwira sana mama cyane nzoshi Félicitations. Surprise. Hata ifyonda itatereza hapa. Maze umenga ibanga byiza byiza kuko hari gihe bazi ashobora kuvuga igiciro mpamvu ya ibyo mu gasa mahera naraza ibindi byinshi so ego usandashimye abayisa kandi urabona ko ari wa make aho uraje aho atari wa make Zobishika ko hiyo nzobashika. Ibyo watweretse. Merci. Merci beaucoup, merci sana ndagiye cyane ndakoze nawe. Urazi ko ego neza cyane nico nyamukuru. Mwifurije mugeza ibyo mugeza gutera imbere nawe tuzabishika cyane. Merci. Safi. Sijui niseme
yani kuna watu ni wajanja, kuna watu ni wasiri duniani. Isaka aranyeretse ko hari umugumyabanga. Yego Isaka. Benshi bashobora kubaza ati mama Isaac biba yaramuterereye cyangwa byaba bimeze gute? Ona leta yo microphone. Jewe intererano yanje ni nini mugabo sinova ngo ntamahera namuhaye. Icarana nawe tuganira, ababwira mama bimezuku nanje ndamukosora. Akagendera gushika saa 8 z'ijoro. Uyu mwanya Isaac yabyafashe umwanya mutoya ariko uravuga neza ko yifuza kugura ingendeshwa sibyo ugejeje kuraba niki kintu bikweretse ku muhungu wawe niki kintu bikweretse ku iterambere ry'umuziki ku iterambere ry'aba basore bako barakora cyane muri ino myaka kugira igihugu cyo gutera imbere n'imyuga yabo nukuri ikinyeretse yuko binyeretse yuko urwaruka murashoboye kandi namaniza mikrofoni ngejya mushoboye kugira umwana wese afise imodoka n'abahakazi agakora ni ukuri igihugu kizagenda kandi ndabibasaba imana mwese mugezagirwe abakozi bari hanze y'igihugu ndazi ko hari benshi bifuza kubati harabambwa ati twabaye hanze dushaka tubatwereka ubundi nyene busa nanje numvise ndyohewe ndabasabiye n'ukuri mwese mushigikire kuko murakora ibyo musabye n'inka Evariste ndayishimiye yari cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye ndamuteye akamo abatera intege kandi yibafase niyo guteza imbere u Rwanda nanje nemeye gushigikira u Rwanda kamushika mfuye kuko utayinjije imbere u Rwanda ushigikira u Rwanda ibintu byose bigenda neza kandi n'igihugu nikigwa mu kazi ndabashimira muri Isaac TV na Isaac TV tubashimira namwe ndabashimiye cyane Landry Promoter cyane rwose ubwiza wakoze nibuka Isaac yakoze accident umunsi umwe akamoto kamukaye hanze kamugwaho ndamushimiye cyane murakoze cyane rwose nawe asante uno musi n'umunezero udasanzwe muri famille ya Isaac TV turi kumwe n'umumama ngaha nuvuga ko umwe adukurira nanjye ndamwita mama kuko amfasha byinshi muri je mama ni sawa yego n'amahoro umeze neza yego ndashima mu majambo make nawe no kwigwa nabikubaza ndazura nezerewe uraryohewe n'ivyabaye no munsi gose cyane yego ni surprise waje kugwa mama n'abakiriyemo bakunzi ba Isaac TV twava twibaza ati nurunwarunwa sivyo reka je ndayisaba iyo surprise yiwe umumeko kantu ka mama masho akuma munipati sio hiyo umva dushaka kubibereka kugira mubibone na gashimwe bamuhaye dushaka kukabereka kugira mushoye kumenya ko ari ivyo mama mbega ibintu bya suno munsi kuri wewe wavyakiriye gute umaze kubona baguhamagara imbere bo kagashimwe kako turavuga naka murabona Ndayisenga Mariam ngasi Mariam kuri je mvuga nka Ndayisenga mama nagashimwe bamuhaye baje kumuha umuhungu we no heje kamuha mbega kano gashimwe kuri wewe wakakiriye gute kuko ndazi ni ibintu utaruzi nukuri ntavyo narinzi umunezero n'umunezero udasanzwe cyane kuri jewe n'umunezero urabona ko naronse agashimwe yampaye certificat d'honneur hanyuma kandi nciye nezerwa no kubona Isaac TV uyu munsi ironse amagurane ku buryo ibikorwa byabo bizogenda neza urumva rero ndanezerewe cyane ku buryo sishaka kubona ingene ndabisigura n'umunezero udasanzwe kuri jewe no ku bagenzi ku nshuti kuri abo bose bashigikira Isaac TV go mbega mama kuri wewe kuva gitangura kugura yaratangura arakora ku bindi televiziyo araza muri Isaac TV mbega urabona gitangura muri Isaac TV ko bishobora gushika agashikira runo rugero rwo kugura imodoka ya televiziyo yiwe
yemwe gaye gose rero kuko mu byo nkora njejwe kumutera intege narabibonye ko bizoteba bigashika n'iyi saha indoto ziwe ntizirashika neza nje ituma nsaba bose bamushigikire mu byo akora kuko indoto ziwe ntizirashika neza nukuvuga rero yuko gusa nabaye surpris ku buryo ibi byabaye ntari mbizi nkuko nahora mbigenza nsaba impanuro tukavugana saa 7 saa 8 z'ijoro tunkarara nicaye yagiye nkarara mu ruhagarara tuvugana ku telefone ndamubaza mwana umeze gute bimeze gute ni sawa gushikashitse urumve rero nabaye surpris gusa mugabo nta gitangaza binteye nta gitangaza binteze kuko numwana afise ishaka numwana akora ati yitanga numwana akora atiziganya ntasinzira hariho n'igihe njyama nkavyuka mu ijoro ngasanga ariko arakora nkavyuka nkamusanga nkamuvugisha hama nkaryoherwa nkabona yuko kameme afise kazoza keza imbere ari heza kuri we yego mbega baciye iminsi ingana gute umuhungu akubwiye ati je vuba ndashobora kugura imodoka ya Isaac TV nta nivyo yambwiye gusa mperuka aterereza inshuti n'abagenzi ariko sinigeze menya ko yashoboye gushikana iki kintu cyashoboye gushika yego uri mama wiwe kandi urazi mu mama yamara mu mama naho bishika umuhungu ugasenga yarubatse ugwiwe nibaze ko bihora bishika ukamuhamagara Isaac ngo wicare ngaho ukamuha impanuro za kivyeyi ego nico njejwe nta mwana akura ku muvyeyi umwana aguma ari umwana naho aba ari sogokuru agifise se na nyina ahora aguma ari umwana hanyuma reka tumanze dusubize mutubikire kano gashimwe ntikave kagira ikibazo mbega mu bintu bimwe bimwe ukunda kumuhanura arabikurikiza nk'uko ubyifuza nukuri Isaac ni umwana mwiza cyane kuva ari muto ni umwana naho ndamuhanura naho ndamuhana aravyemera kuko ni umwana akunda gucisha make kuva kera umuhanuye arumva naho noba namukariye yaragenda akabona ko namukariye muga akagaruka akambwira ati mama ngirira imbabazi nabonye ko ivyo yambwiye ari ukuri kandi n'umwana nukuri noneho n'abana banje bose ndashimira Imana kuko turicara tukajenama ariko Isaac ni umwana kenshi yamakunda kumbaza utubazo twinshi akambaza nkamwishura kandi utwo twose akadukorerako urumva rero ntibintangaje cyane kubona ageze kuri intambwe nje ituma ndamusabira ko yotera intambwe igera kure iyi radio televiziyo yifuza Imana ikazoyimuha agatanga ubuzi bwinshi kuko indoto zibavuga ati je compa nkaronka radio televiziyo ngatanga akazi ngahaba jene benshi akazi kuko numwana akunda abandi numwana yifuza iterambere kuri benshi kandi numwana Isaka burya rero ico ndamukundira naho mugirira ikibi wewe nigera yifuza kugukorera ikibi wapi numwana imisi yose yumva ko umuntu umukoreye ikibi wewe aguma avuga ati je nta ngorane ahubwo akakubwira ati pardon arakunda gusaba imbabazi urumva rero gushika ku ntumbero gushika kure ntibizomugora kuko n'Imana ikunda umuntu yicisha bugufi yego okay twakunda kubona muri ya filme Bisangamani kenshi Isaac Classic arimo nawe we mama we harimo mbega hajya kugira ajemwo nawe urimwo mbega birakubaka muri wewe cyane nta bintu byo bihindura mu buzima bw'iwawe cyane wumva ari sawa uri areze bimeze neza cyane gose kuko muri filme Bisangamani urimo n'umuhungu wawe sivyo none vyohindura iki ahubwo biranyubaka kuko nawe nyene bikamwubaka jewe intumbero yiwanje no gushigikira ugwaruka kuko mbonye ugwaruka ruri hamwe mbonye umwana afise vision kuri je nuvume ngo ntegeza kumushigikira kuko Bisangamani bansavye ndabashigikire dukorane nararyohe kuko cyane cyane bavuga ati dukeneye umuvyeyi atwama hafi kuko kumbure narababajije na jewe none mwebwe munciye iki kugira ngo mwifuza yuko noza tugakina natoya turasho tuguciye kuko turabona ko umuvyeyi kenshi woduha hafi ukaduha impanuro hanyuma Isaac nawe urumve nawe sanga nawe yagiyemo kuko urabona ko ni mu muzingi munini w'ugwaruka
rero ntacyo bimbwiye. kubera harimo abajene bavuze ati kadushiremo umuntu w'umumama kandi asanzwe atanga impanuro ku bandi azaradufasha mu kuzaraduha impanuro kubera dusanzwe turi bato. Ego cyane niyo objectif yabo kuko bavuga bati dukoze turi abajene twenyene twoza dusanga hari ibintu twakoze bitajanye. No kuvuga ko nama hafi yabo ndakina n'ivyo mugabo impanuro nama hafi mbereka inyifata ibereye kuko kuvana kera mu Kirundi bavuga ati impanuro y'umwana yo kuziko niyo yatuma nk'abigeme bubaka urugo n'abahungu uko nyene kuko n'umwana w'umuhungu arahanurwa kandi ahanuwe ashoboye kumva biramufasha iyo agiye kubaka urugo rwe rutera imbere bitamugoye. Twabonye wagize umunezero imodoka imaze gushika urayinjiramo uricara urumva nyene uryohewe sana urumva imodoka yabonetse mugabo hariho support nyinshi zageze ziraboneka umuhungu ndazi yashimye kandi nuba aracashima muga nkawe wo mu mama rufise akajambo ushaka kubwira ku bantu bagize uruhara kugira ino modoka iboneke nk'akajambo ko gusozera. Nukuri ndasubiyemo ndabashimiye vy'imvamutima ndabashimiye gose Imana ibahezagire Imana ibahimigisha Imana ibongerereze ngasaba yuko bobandanya bamusapotinga kugira ngo ashike ku ntumbero yiwe kuko intumbero yiwe nuko navuze ko akeneye ko agira radio na televiziyo. Ndabashimiye cyane bamusapotinge kandi mvuga nti bashigikire n'urundi gwaruka kuko Isaac TV yo yonyene murabona ko rwaruka rwinshi rwaje ngaha kumushigikira babashigikire hanyuma ngasaba yuko bobandanya bamushigikira kugira ngo aronke umuduga munini kuko wewe intumbero ya Isaac ashaka yuko yotanga ubuzi yokora agakoresha benshi kugira ngo ugwaruka kameme rushobore kuva mu ibarabara ugwaruka rushobore kwiteza imbere. Unasanze ari umwana afise vision yiwanje haka n'umwana afise vision yiwanje kuko naje nakuze ari uko nubatse ari uko nubu niko nshaje je ndakunda umuntu mbona ariko mu migambi y'iterambere je tuma rero mu myaka mfise kubandanya nshigikiye ugwaruka birandyohera cyane. Ndashimiye abo bose abo mu gihugu hagati abo hanze abo mu gisagara ca Bujumbura ndashimiye n'igihugu n'abajejwe intwaro ndashimiye n'umukuru w'igihugu cacu naho yoba ta action arakora mugabo ndazi neza yuko iyo aza kubona ko Isaac TV ikora bibi baravuga ati stop. Ngashimira n'abajejwe umutekano aho mwagiye muraca hose bagenda baraborohereza n'abajejwe intwaro mu ntara aho mukorera hose baborohereza kuko baravye basanga ivyo mukora n'ibintu bifise agaciro kandi ciza narikirana cyane ibona mukora nabi ibakeburi babwira iti mugire uko mucaha hanyuma ibintu bigende neza. No kuvuga rero yuko nishimiye abo bose ababafashe mu mugongo mu vy'uburyo abafashe Isaac TV mu vyiyumviro abamushigikiye kugira ngo uru rubanza rube uyu munsi uko biri kose urabona uburyo bwagiye ni bunini cyane ni bwinshi cyane. Nukuri ndabashimiye bive ku mutima mvuga nibashigikira ugwaruka gose rufise